11 ntwarante abakenyezi bahurikiye mwishira hamwe y'abamenyesha makuru AFJO bari baramutse bahimbaza imyaka 25 kuva iryo shira hamwe rishinzwe. Ambasaderi Nahimana Vestine ahamagarira abamenyesha makuru b'abakenyezi kwibuka abakenyezi bagenzi babo cyane cyane bamwe bitwa ngo nabaruguru mu kubashikako no kubafasha gushikira iterambere. Aho ngo ni mu gihe usanga bari mu dushira hamwe twinshi ariko atache duheza ngo tubashikaneko. AFJO n'urwego rw'ukeza, n'urwego rw'ukengurukira, n'urwego rukwiye kuguma n'akarorero muri iyi ntumbero y'ukuguma basansibiliza. Ubu twese turi ku murindi w'iterambere. Uwo murindi turiko ntitugirira ngaho Bujumbura, tugirira ku mukenyezi mwirimizi. Umukenyezi mwirimizi ari hariya mu minyaganyaga aho mwita muri rirare. Rero uwo mukenyezi ni uwo gushikira. Nabonye yuko hariho defi, numvise ko hariho defi yuko hari abo bitorohera kujayo canke gushikayo canke kubashikira. C'est vrai, imisi maze ngaha naratashe naravuye muri mission iyo bari barantumye hanze, ndabona neza yuko nagumye mu bene gihugu kandi ntabamenyesha amakuru n'umwe yasanze uretse bo kwa radio Kiritire. Sivyo ga Madame Saro? Uraheze usubiremo kugira bya bindi. Donc birakenewe n'ukuri ko twegera tugashikira bariya bamama, bariya bene wacu, bariya barumuna bacu, bariya batize mugabo bariko bahimiririzwa kwiteza imbere bivanye nuko bategerezwa kwinjira mu mashirahamwe. Ico naje nasanze hari amashirahamwe menshi cyane atari coordonné, cyane ruguru. Ayo mashirahamwe atari coordonné usanga umwe yaparitse na mugashirahamwe nakajya ushirahamwe bwishi. Ayo mashirahamwe namwe yitwa ngwiki yayandi bita ikirimba. Hageze ku mwisho w'umwaka bakagabura ivyo bagiye barashira hamwe. Igikunze kubonekana nuko abakenyezi bibagora ugasanga ibaye source y'intambara mu ngo. Kubera bageze kugabura arabusanga yagabuye amahera yagabuye yarayafitiye ideni ubundi, ayandi yagabuye yarayafitiye ideni ubundi, alafenta chatahana ahubwo baragwana. Mukamenya ko uyu Vestine Nahimana haheze igihe gito yizewe ngo ayobore ikigo kijejwe kuraba uko ibimenyesha makuru bikora CNC mu Burundi.